sallallahu alaihi wasallam amaze kuba yarakuze. Tubanze twitize gatoya ijambo rimwe. Amaze kuba yarakuze yamaze yanashaka gutangura kwigisha. Hariho inyigisho, hariyo amajambo yigishije nkora mutima cyane gose, bariko baramubaza bati mbega wewe urinde, kuko abavushwa mana bose barabazwa bati mbega wewe urinde nibiki nk'ibyo oye. Muhammad yavuze ati anada watu Ibrahim, ati jewe ndi cyagisabisho Abrahamu yasaba uhoraho. Icyo gisabisho kiri muri Quran sura ya 2 aya y'ijana na 229 uko oye. Uhoraho Allah avuga ati adusubiriramwo ijambo Abrahamu yavuze aricyo gisabisho. Yavuze ati rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yuallimuhu alkitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Abrahamu yarasavye Imana aravuga ati ewe Mana ndagusavye ubarungikire abo bantu uruvyaro rw'iwanje, ubarungikire umuvugishwa Mana azoza kubasomera amajambo yawe, abasomere igitabo cyawe, kandi abigishe hikma, abigishe ubumenyi, kandi abeze nkako ni wewe nyene ubuhizi, ni nawe nyene inkomezi. Urumva ko rero ikindi gisabisho Abrahamu yasavye kubw'uruvyaro rw'iwiwe. Imana Hasani yakimwishura. Ibuka muri hajya mu itanguriro 12 ku murongo wa 3 Imana yaramwishuye. Imana yabwiye Abrahamu iti abazoguhezagira nzobahezagira, abazokuvuma nzobavuma, kuko muri wewe niho imiryango yose yo mwisi izoherebwa umugisha. Urumva ko Imana imusezeranya ko muri we mu ruvyaro rw'iwiwe hariho umwuzukuru umwe azohesha imiryango yose yo kwisi umugisha. Turavye rero Hasani turabona ko mu buzukuru ba Abrahamu Mose yarungitse ku miryango 12 y'Abisirayeli gusa. Uravye Yesu nawe nyene yarungitse ku miryango 12 y'Abisirayeli, kuko yaranabivuze igihe wa munyakanani kazi yaza kumusaba imfashanyo hajya muri Matayo, raba muri Matayo 15 ku murongo wa 24. Yesu aravuga ati sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye zinzu ya Isirayeli. Uravye hariho n'ikibazo Petero yigeze kumubaza muri 19 Matayo, raba 19 Matayo ku murongo wa 27. Buno Petero aramubaza ati mwigisha ko twe twaretse vyose twagukurikira mwe tuzohabwa iki? Yesu arababwira ati ndababwiza ukuri mwebwe abankurikiye, aho umwana w'umuntu azovyagirira ku ntebe y'ubwiza bwiwe igihe cyo kuvyagwa ukundi gusha, namwe muzokwicara ku ntebe 12 mukire imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Urumva ko no mu bwami bw'ijuru Yesu arerekana neza ko azabari kumwe n'imiryango 12 y'Abisirayeli. Urumva ko rero uyu ntiyashobora kuba wa mwuzukuru azohesha imiryango yose n'isi yose umugisha. Nico bituma rero turavye Muhammad uko yarungiswe. Imana yavuze muri Qur'ani aya sura ya 21 kuri aya y'ijana n'indwi. Allah yavuze ati wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ati we Muhammad ntitwakurungitse kiretse ko kugira ngo ube umuhezagiro, ube imbabazi, ube umugisha kubisi yose. Uyurumva ko uyu niwe rero wa mwuzukuru wa Abrahamu, nico cyagisabisho nkuko Muhammad yene yavuze ati ni jewe cyagisabisho Abrahamu. Reka tubanze ikibazo cyacu cyasa tuba dusigura byinshi gose tugatakaza ikigwa. None afiswe imbanyo habonetse iki habaye iki? Ego Muhammad rero yaratwawe imbanyi, ariko amaze gutwagwa imbanyi se wiwe Abdullah yari umuntu w'ingendo cyane zibidandazwa, kava hajya imaka kagenda ahantu kurebe. Nico gituma rero burya Amina hamwe umuvyeyi amenya ati ndumva ikiki na munda, Amina yagiye kubimenya umucance wiwe Abdullah yamaze kugenda mu rugendo rwiwe rw'ibidandazwa. Kandi rero ikibabagishe Hasani nuko burya Abdullah ubwo rugendo yagize ntiyabaye akigaruka, yaciye apfira hiyo. Nubuwa ko Amina rero yaciye aguma yiteza ati umugabo wanje agaruke kugira ngo ndamubwire inkuru nziza yuko twamaze kuronka ikiki na munda. Ariko urumva ko ntabwo vyakunze, yararindiriye. Mu nyuma rero acazanirwa inkuru zuko umufasha wiwe yitavye Imana. Biramubabaza ati kubera iki umugabo wanje aragiye ntaramubwira inkuru nziza yuko twaronse ikiki na munda, ibintu nk'ivyo. Kandi Hasani mu bitabo by'Abayahudi ibyo bintu byari byanditswemo yuko atazobona se wiwe. Byari byanditswe nkuko dushobora kuza kubibona imbere. Nico gituma rero ico ni ikintu ca mbere cabaye igihe intumwa Imana agifiswe imbanyi. Hanyuma kandi Hasani hariho ikintu cabaye gikomeye. Hariho umugabo yigeze kuza gutera hajya imaka. Ego mega yitwa Abraha ibn Sabah. Uyu mugabo Abraha ibn Sabah inkomoko yo yari muri
Ethiopia yari muri Afrika. Uyu mugabo yari yarungitswe n'umwami wa Habasha wa Ethiopia kugira ngo bagende gufata igihugu ca Yemen, kandi baragiye baragwana baragifata. Bamaze kugifata kino gihugu ca Yemen, nuko rero abo bantu, kandi wibuke ko bari bamaze kuzanirwa ibintu byariho muri ico gihe colonisation mondiale yabaye Mene n'abaroma, ibintu bya christianisme, kwa ibintu nk'ivyo oye byari byamaze gushika hariya aya. Uyu rero Abraha amaze gufata kije gihugu ca Yemen, yaciye ategeka abarabu ntibasubire kugenda hehe imaka gusenga Imana mu ngoro yubatswe na n'umuvugishwa Imana Abraham, abategeka kuza kugiriki ngo baze barasenga muri rujya rusengero rwiwiwe. Abarabu ntibamwemereye ko ashobora kugiriki, ashobora kubazanira ibintu kumbure badasanzwe bamenyereye mu muco w'Imana. Mugabo shihaza nuka ko uyu mugabo yarakomeye gose gusumba abo barabu, naho batamwemereye yashoboye kubacinyiza gose. Yarabacinyije nivyo, ariko cyakurikije Hassan nawe uriko aratwumviriza, wibuke ko ino nkuru irakwereka neza ko uyu mwana yariko aravuka muri uno mwaka yari umwana adasanzwe. Uno mugabo yaracinyije abarabu, ariko baramwankiye gushika naho afata ingingo rero atereka ngende gusenyura wa musigiti w'Imaka kugira ngo abarabu ntibasubire kuza baragenda gusenga hariya, nyabona baze gusenga muri urwo rusengero rwiwiwe yubatse. Ni kuvuga ko mu gutegura rero uburyo bwo kugenda gusenyura ujya musigiti, nukuvuga ko yarateguye ingabo. Izo ngabo nazo zagendera ku mafarasi, ariko hari zangendera ku mafarasi, ariko cyane ibitwazi byari bikomeye. Wewe yari yizigiye cyane gose, byari bitwazi vyitwa inzovu. Uno musi nk'abantu bakigendera ku nzovu, ariko ibitwazi yari ego mu bihugu bya Thailand ko oye baracagendera ku nzovu. Nukuvuga ko wewe rero gushika naho atuma ko n'inzovu zari muri Ethiopia ati nyabuna ndungikira kugira ngo hari inzovu imwe yari ikomeye gose yari umwami wo muri Ethiopia. Uwo twibutsa izina iyo nzovu bavuga ko yoba yitwa Mahmud, yitwa izina nkuko oye iyo nzovu rero umva yaraje ifatikanye n'izindi nzovu, baritegura Abraha kugira ngo bagende gusambura ingoro y'Imana Al-Kaaba, ari wo musigiti uno musi uri Imaka, kwishari ryo kuvuga ati ntiyifuza ko abarabu bo bandanya basenga Imana. Hasani amaze kugenda mbega yashikira Imaka cyane, hari abandi bantu bahuye ngaha mu nzira ngumbure bashoboye kumuhagarika. Abarabu muri Yemen baragerageje kumuhagarika, baragerageje kumutesha. Uravye nk'uyu Dhunafari, uyu yari umwami w'akarere naka, yaragerageje kumugwanya ariko bibi imfa gusa. Uravye hari undi mwami yagerageje kumuzibira yitwa Nufair ibn Habib al-Khasami, uyu nawe yaragerageje kumuzibira ariko ntivyakunze kuko yarafise inkomezi. Yarabandanije gushika naho yegera rero Imaka, ariko acabanza gushagaza hajya aye n'ingabo ziyo kugira ngo bashobore kwitegura kugenda kugiriki gusenyura rero Al-Kaaba neza. Acabanza kurungika ingabo ziwe zibiri zigende Imaka kugira ngo zirabe akarere ingene kameze. Izo ngabo ziwe zaragiye bararaba aho baza guca, baca bava mu gisagara ca Maka banyaze ingamiya za sekuru w'Imana yitwa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib aje barambwiye bati hari abantu bavuye ngaha bingare banyaze ingamiya zawe. Abdul Muttalib yaciye akurikira acasanga Abraha ahari, arambwira ati bana jewe nje kuraba ingamiya zanje zatwawe n'abantu bawe. Uno mu Abraha yamubwiye ati je nari nzi kuje kunzaniye inkuru nziza ingene no senyura Al-Kaaba, ariko unzaniye inkuru zo gushaka ingamiya zawe, twara. Ati ni mu ingamiya ziwe agende. Barazimuhaye, ariko Abdul Muttalib yaciye avuga ijambo rimwe rikomeye Hassan. Yabwiye Abraha ati ibyo ari byo byose je nari nje gukomoza ingamiya zanje, ariko ivyijya ngoro byujya musigiti Al-Kaaba, ujya musigiti suwi wanje n'uhoraho. Imana rero yonyene ubwayo niyo imenya ingene ivyo ngoro bimeze. Muri uwo mwanya rero yaciye yigira. Kandi uribuka Shihasa yuko ngaho nyene Abdul Muttalib yarabonye ingabo z'ingene zari zimeze, gushikaho yashitse mu iwe arakoranya ingabo ziwe, nawe arababwiye ati ingene nabonye zijya ngabo ni ibintu bikomeye gose bihambaye ku buryo twebwe dushobora kuba turukira imbere bo dukuraho. Kurubwo rero dukinjure tubabise. Mugabo Shihasa ntiwibagire ko ico gihe Amina yari ibungenze, ntihari numa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwavuke. Nuvuga ko Amina kandi kenshi gose akunda kwicara muri Al-Kaaba, niyo akunda kwijyamira kwicarira hariya. Kubwo rero byaratumye uhoraho umengo hari ikintu yoba yarakoze. Ikintu rero uhoraho yakoze, murumva ko uyo Muhammad yarakiri mu mbanyi yibungenzwe, kandi nyina wiwe Amina yakunda kenshi kwibera muri ujya musigiti yicarira Hazimana Himbazimana ibintu nk'ibyo. Byatumye rero abanabo Abraha bari baje barondera iyo ngoro nyene. Nukuvuga ko iyo bashika gusambura iyo ngoro, nukuvuga ko nawe yari gupfira, nyina wiwe Amina na Muhammad akiri mu mbanyi yari gupfira hajya ahantu. Ariko rero icabaye Hassan kikwereka neza ko uyu mwana yari umwana w'igitangaza yitezwe kuza mu isi,
nuko imana yaciye ibatesha ba Abraha ibateshereza hajyanye n'ujya mugambi wabo ntibigeze banarenga hajya nyene bari bashagaje. none yabateshije gute gashirasa kandi baje biteguye neza cyane byagenze gute nukuvuga ko bavyagurutse rero ngo bagende rero imaka rero kugenda gusambura ijya ngoro. Icyakurikiye nuko baragerageje kuyobora zijya nzovu zabo n'ibindi bitwazi ngo bigende imaka. Nukuri inzovu ziranka kugenda imaka kubita yobora kugira ngo zigende ziranga, ariko bahindukiriza inyuma kugira ngo zisubire nk'Yemen iyo bavuye niki zigaca zitaruka nk'imetero 100 hariya aya bagahindukiriza imaka wapi zace zisubira inyuma izo nzovu cyangwa byagenze gute? Inzovu ntizasubiye inyuma bakiri muri zuguru ngaho oye nuvuga ko haciye haza inyoni mu kirere bari ko haciye haza inyoni nyinshi zifise amabuye yokejwe mu muriro udahera. Ibuye iryo ryo yose ryari ryanditswe ko izina ry'umuntu riza gukorokerako. Izo nyoni rero zibatiburira ko ayo mabuye kandi bose barapfa barahona. Nka Abraha wewe yapfuye isabagi ukuguru gucomoka gukoroka agenda ukuboko kugwa hariya yapfuye isabagi. Hanyuma rero nukuvuga ko ya ngoro ya Al-Kaaba ntiyabaye kandi igisenyugwa, ntiyabaye kandi kigira ingorane zangabo zace zitesherezwa aho nyene zica zipfira aho nyene. Ibi rero ni mu bintu Imana yakoze muri uno mwaka, ari naco gituma wiswe umwaka w'inzovu. Mbega umwaka w'inzovu kweri mu cyarabu niko bawise. None hinge dushire mu myaka yacu imyaka isanzwe y'Igikristo, mbega wari wakangahe uwo mwaka? Uyu mwaka ni kuvuga ko wari umwaka wa 571. Zari itariki 12. Reka tubanze duhere ku mezi aya mezi y'Islamu. Zari itariki 12 z'ukwa gatatu. Uwo mwaka nawo abarabu bawise Amul Fil, kuvuga umwaka w'inzovu. Ni muri uwo mwaka nyene habayemo kino kintu Imana ikingira iyi ngoro cyane cyane kubwo kubungabunga no kuzigama kino kiremwa arico Muhammad cyari cimirije kuvuka kuza mwisi. Izo tariki rero 12 z'ukwa gatatu zangana ni tariki 20 z'ukwa kane muri bino biharuro muri kalendriye Gregoria dusanganywe. Itariki 20 z'ukwa kane umwaka wa 571 akaba ari nawo mwaka intumwa y'Imana rero yaciye avukiramo. Ariko Sheikh Hassan nagira ngo mwene wacu uri kuradukurikira wumve neza ko imbere yuko Muhammad avuka harabaye bino bintu byerekana neza ko Imana yakingiye kijya gisagara. Imana yakingiye ijya ngoro cyane cyane yakingiye kino kiremwa cyari ko kiravuka muri kino gisagara kubera ko cyari kiremwa kidasanzwe cyari kimirije kuzoba ikintu kidasanzwe ngaha kuri inosi. Kubwo rero Sheikh Hassan, mbega hari ibintu byoba byaragaragaye kuri Muhammad sallallahu avutse ari umwana mwera mutoya byerekana yuko hari hitezwe mu mbere kuba umuvugisho azoba umuvugishwa Imana? Nagira ndakubwire ko ubwa mbere Muhammad yavukiye mu gacimbiri kitwa Hayu Bani Hashim. Agacimbiri yavukiyemo hajya imaka kitwa Hayu Bani Hashim. Amatariki ngira ngo yarazwi byamaze kumvikana. Hanyuma rero Muhammad akivuka Hassan hariho ibintu byabaye. Umunsi Muhammad avuka itariki umwanya isaha hari ikintu cyabaye gihambaye cyane gose. Muri uwo mwanya avuka ibigirwamana tarikh tugira ko ibigirwamana byose byariho n'abantu basenga ibigirwamana byose bijya bigirwamana byarajugumiye byinjira mu gatenguko gushika naho byose bihombagurikira hasi biramenagurika byose. Ibi bitamenetse nabyo ariko byari kubise hasi gusa nyene, ariko ikizwe gusa nuko ibigirwamana byose byari kubise hasi. Bigaragara neza ko mwisi hari havutse umuntu aje gukuraho ikintu cyitwa ibigirwamana no gushiraho isengesho ryo gusenga uhoraho Imana imwe rudende yehe. Aho nyene Sheikh Hassan, aho nyene uribuka ko iki gihe abayahudi nibo barabantu bakomeye bazi n'ibintu by'Imana. None nta muyahudi numwe yoba yarabonye icyo kintu gaca yibuka ibyandiko. Nibyo Sheikh Hassan, nukuvuga ko abayahudi mwe nacu uri kuradukurikirana abayahudi burya nabantu babaye imboneza bagiye baraja imbere cyane gose muri iyo myaka iheze mu kumenya iby'Imana. Bino bintu rero abayahudi bari babizi. Kino kintu bari bazi ko kizoshika, hari umuntu azovuka, umuzo w'umuvugishwa Imana bari bawuzi, nivuka ryiwe bari barizi. Nico gituma uwo munsi Sheikh Hassan bukeye hariho umuyahudi yaciye aza hajya imaka. Asanga aho abarabu bicaye bariko baravugana ibintu nk'ivyo oya. Arabaza ikibazo arabwira ati mbega murafise amakuru ko muri mwebwe hariho umwana adasanzwe yoba yabavukiyemwo? Baje barabu bati twe navyo tuzi ivyo bintu. Ujya mu Yahudi arababwira ati
nimugende murondere, nimugende murabe, hariho umwana adasanzwe yavukiye muri mwebwe kandi afise ibintu bibiri bimuranga. Icambere kimuranga, arafise khatamun nubuwa fi katfihi al-yumna, arafise ikimenyetso cy'ubuvugishwa mana cyanditswe mu minimini z'ibitugu vyiwe ku ruhande rw'iburyo. Ico kimenyetso murakimusangana. Ati cya kabiri, muraza gusanga ko uyo mwana ntashobora konka amabere ya mama wiwe. Ati byanditswe ko uyo mwana atazokonka amabere ya nyina wiwe mu kiringo cy'imisi nk'ibiri. Ivyo nabyo Hasani urabye ngaho naho uraba mu cyo gitabo cya Bibiliya, ukaraba muri Yesaya 28 kuri aya y'9, hariho icyandiko cyerekana uno muntu, cyerekana umuzo w'uno muntu. Icyandiko kivuga giti, mbega uyo azokwigisha nde ubwenge kandi azotahuza ubutumwa nde? Mbega nabacyutse nabavuye ku mabere, kuko ivyiwe ari ibwirizwa kurindi aha tumwe aha utundi. Urumva ko hariho umuzo uri w'umwana. Nico gituma uno Muyahudi yavuze ati ntashobora konka amabere ya nyina wiwe, kuko byanditswe ko azova ku mabere ya nyina, atazokonka amaberebere ya nyina wiwe. Uno Muyahudi yababwiye ivyo bintu yaciye yigira. Cyasani ejo bukeye kandi yaragarutse wa Muyahudi. Mwene wacu uriko twumviriza. Uya Muyahudi amaze kugaruka asanga abarabu hahandi nyene bimwe bitwirigara abantu bakunda guteramira kukibaramo ibiki nk'ivyo isamariro bimereye ukuntu. Arabaza ati mbega wa mwana mwaramubonye? Abaro barambwira ati ego twebwe hariho umwana yaraye avutse muri Hayyu Bani Hashim, mu gacimbiri ka Bani Hashim. Uya mwana twumvise ko ari umwana ayanse konka amaberebere ya nyina wiwe, ingo tugende turabe ko iyo bariwe. Barajanye n'ujya Muyahudi, bashitse kwa Amina, baramusaba bati mbega bo twereke uwo mwana. Amina arabemerera, baramuraba. Ujya Muyahudi cyambere yaravye kuri gwa rubavu rwiwe, acabona ya khatamun nubuwa, cyakimenyetso cy'ubuvugishwa mana cyanditswe no mu bitabo vya kera azobafise. Yongera kandi arabona neza ko wa mwana arabaza neza, barambwira ko uno mwana amaze imisi 2 atonka amaberebere ya nyina wiwe. Nuko ko wa Muyahudi shiyasa nura zingene vyagenze, yaciye yikubita hasi nukuri arubama, yaciye atangura kurira. Rero wo kwibaza uti none nigiki cyatumye arira? Baramaje bati mayu bukika, nigiki gitumye urira? Aravuga ati igitumye jewe ndira, fali anna nubuwata bani Israila intaqalat ila ikhwanihim al-arab. Ati igitumye jewe ndira nuko uno mwana mbonye, uno mwana avutse, bisobanura ko bwa buhanuzi, bwa buvugishwa mana bwahora buri muri Israeli burimutse, bwimukiye mu barabu, kuko uyu mwana avutse ari umuvugishwa mana. Twebwe turabizi n'ibimenyetso turabibona. Ati rero cyo kintu gitumye jewe ndira, kuko cyacubahiro twari dufite twebwe abayahudi turacatswe, ubuye ubweranda bugiye ku barabu, ubuvugishwa mana bugiye ku barabu. Uyu Muyahudi yararize. Hanyuma kandi iri jambo Yesu yarabivuze. Raba hajya muri Matayo 21 kuri ku murongo wa 42 gushika ku murongo wa 43. Yesu yavuze ati ntaho murasoma ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka. Cyase wibuke ko ibuye kwisi ari ahantu hari ibuye. Urongo wibuke ko kwisi ari ahantu hari ibuye, kandi abantu benshi bararigaya ariko